Kw'igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi 2019 niho haramuka haba igiteramo c'umuririmbyi akomeye yitwa DUDU. Ico giteramo kikaba citabiriwe n'abantu benshi cane, aho imiryango yari yuguruye guhera isaha 6 z'umurango. Ivyo birori bikaba vyatanguye mu kanyamuneza ntangere, aho aba MC Ilving Mula na Arlene Mucho batanguje iyo concert bayaga n'igitigiri c'abantu benshi bari bitabiriye iyo concert bari bamaze gushika muri ico kibanza. Ariko ndabona nga imbere yanje basha abo tuzinanye ngabanza amazina mulaguwe sino sava mumeze neza mwafunguye turi hamwe anti ikintu kimwe nuko shaka yuko muri concert ukabuje guhagarara gusa ameru wari gusa tambaye umugwi utazira imana mu ntambo aribo abirabure bateramishije abaraho mu ntambo ziryoheye amaso. Niwe mutima niwe mugisha niwe alpha niwe omega umukenya navuge batunze impumyi ivuge ndabona umunyantege nke yakomeye nanje nimundeke ntambe tambuge marika One mic. Umuririmbyi Prince Tuombe Mungu nawe yarabiciye biracika mu ndirimbo zimwe na zimwe ziyiwe zikunzwe nka Lugotarijiwe, Zagazu n'izindi. Zunguruka Dana Twagi Zagazu Zagazu Ganda Kayote. One, two, three, allez go. Zagazu Ganda Kayote. One, two, three, allez go. Zagazu. Akanyuma. Sindabumba neza akanyuma. Kazagazuka lala salama. Utashimuhira sona lala uko na lota. Zagazuko kitanda Zagazu. 1, 2, 3, allez go. Zagazu. Kara. Zumuruka. Zagazu. Umugwi Gas Believers wacibandanya ubiryosha mu ndirimbo zabo nyinshi. Akisema yes inanaweza kusema no. Akisema yes inanaweza kusema no. Akibariki inanaweza kulaani. Pasere pagie akibariki inanaweza kulaani. Ale hakuna ale hakuna nobody ale nobody ale nobody
Sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani ya Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni ili niingie humo kwa neema yake. Yes, hallelujah. umugwi w'abakobwa baririmba indirimbo zo kuninaza Imana River Jesus nawo ntiwatanzwe mu kunezereza abitabiriye ico gitaramo. Sons of the Morning Star nawe warateramishije abari aho mu ndirimbo zabo nka Kipenzi changu. Ushatse kumbona ikubitira muri we yuzuye urukundo yuzuye imbabazi afana omega ndago we go sijawe ni Kristo muri so have no fear ushatse kumbona ikubitira muri we yuzuye urukundo yuzuye imbabazi afana omega ndago ni herewe narakije Abarapeur Big Zoe na Prince Mishindi bararyoheye cyane abari aho mu ndirimbo zabo nyinshi zisanzwe zikunzwe. One for the
for the Holy Ghost. Once again, 1 for the Father, 2 for the Son, 3 for the Holy Ghost. Umugwi Redemption Voice nawo wari wahishikiye uteramisha abari aho mu ndirimbo zabo. Umugwi utazira Imana mu ntambo ari wo True Broad Crew nawo warerekanye ubuhinga bwabo mu gutamba no gutazira Imana. Umushitsi mukuru ari wo Theophile Niyukuri Dudu yari arindiranye igishika cinshi n'abaraho yateramishije abari baje muri ico giteramo mu ndirimbo zimwe na zimwe ziri mu rukurikirane kw'indirimbo ziwe nshasha ni muzima. Uyu muririmbyi Dudu yaje guhamagara inararibonye mu byo guhimbaza Imana biciye mu muziki ari we nyakubahwa Apotre Apollinaire Habonimana kuri stage baririmbana indirimbo ziwe nka Nzinduwe no kugushima abaraho bararyoherwa birashimisha. Ivyo birori vyaheze mu munezero ntangere aho vyagaragara ko abari bitabiriye batagomba ko birangira. Twubibutsa ko abateguye ico giteramo ari Now Creative Event isanzwe irongowe na Kori Ciza Clovis Blaise alias Rasco.